Ishirahamwe SOS Village d'Enfants ni ishirahamwe mpuzamakungu gishinze guharanira agateka k'abana batagira shinge na rugero. Ryatanguriye ibikorwa vyaryo ku mugabane wa Buraya, rirateba rirashika hano mu gihugu cacu mu mwaka w'1979. Ubu rero iryo shirahamwe rikorera mu turere 5, aho riharangurira imigambi itari mike yo gufasha abana b'imfuvyi n'imiryango ifise amikoro make. SOS Village d'Enfants yavutse mu mwaka w'1929 inyuma y'intambara y'isi yose igira kabiri. Intambara yari yabaje cane ibihugu vya Buraya, aho abana benshi bisanze batagira imiryango kubera abavyeyi babo bari bapfuye. Burundi ikorera mu bisagara 5 canke mu burere 5 aribwo Gitega, Bujumbura, Muyinga, Rutana na Cibitoke. Muri ubwo burere bwose rero SOS irafise imigambi canke amaprogramme. Hariho umugambi wo gufasha abana b'imfuvyi kubaronderera imiryango bakuriramo. Uyundi mugambi twita programme de renforcement des familles, nuvuga umugambi ukorera cyane mu kibano, ugafasha imiryango twokwita ya ntaho nikora kugira ngo dukinge yuko abana bava batandukana n'abavyeyi babo bivuye ku bukene, bivuye ku bupfu n'ibindi. Hakaca haba n'umugambi, nuvuga n'umugambi ujanye n'ivy'amashuri, aho dufise amashure kuva mu mashure ajya y'incuke twita maternelle gushika ku mashure yisumbuye. Hakaba n'undi mugambi ujanye n'ivy'amagara y'abantu, aho dufise nuvuga amasantere de santé kiretse akarere ka Muyinga. Umugambi rero wo gufashiriza imfuvyi n'abantu aho nikora mu miryango uha inyigisho imiryango ifise amikoro make kurusha iyindi, ikabigisha kuva mu bukene mu gukora imigambi yo kwiteza imbere. Uwo mugambi isanzwe ndongoye ujejwe ubwa mbere guhimiriza no gukarihiriza ubwenge imiryango isanzwe ifise amikoro make, ikanaba ireza imfuvyi n'abana abantu aho nikora. Ubwa kabiri irahimiriza cane iterambere ku kibano c'iyo miryango iciye ku mashirahamwe, cane amashirahamwe asanzwe yumva kandi akaba afise intumbero imwe na SOS. Iyo ntumbero si yindi niyo guharanira no guteza imbere agateka kazina mwana wese. Mu ntara ya Burunga neza na neza muri komine ya Rutana, imiryango ntaho nikora iriko irafashwa niyafashijwe n'ishirahamwe SOS Village d'Enfants biciye mu mugambi wo gufasha imiryango ya ntaho nikora. Irashima cane intambwe iryo shirahamwe ayishikanyeko. Umugambi wa SOS waciye uza uradufata mu mugongo, uraduha amahera y'imigambi turiyungunganya, uratwigisha kuziganya mu mashirahamwe, tukavuga tukaguranana bakadufasha tukariha. Ubu rero aho ngeze ubu ndabona ko biriko biraza bitera bija imbere. Naciye nkuramwo impene, buye mwizo mpene ubu ndaronka uduse nkatabira, nkaronka utwo kurya nkatabira imbogaboga. Ubu nkabona ko abana kare barara ubusa, mugabo ubu ntibarara ubusa, ndaronka utwundi abagaburira. Ubu kare bana kw'ishuri naho nabigisha babirukana numurivare, bagaca baza bagaca bagomba guheba. None ubu baciye babandanya nta numwe araheba. Inzu nabamwo kari akantu k'ivyatsi, ivyatsi bikakorokera ku makaye y'abana. Dusukariye inzu, hamera duha amahera y'imigambi turayakoresha, turaronka ibivyo turya n'ivyo tugaburira abana. Yesu wese Mana aho uri hose uragahora urarangwa, ukomerwa amashi n'abavyeyi bose, ndakokama ndakuririmba hose, ndakurata mu makungu abandi bose bazokuririmba n'abandi bose bashikirwe. Twege kare twari tumerewe nabi bitumye n'impamvu z'ubukene, ntitwaronka ivyo dufungura neza, ntitwaronka n'ibikoresho bikwiye kw'ishuri. Ubu je hano vuga tugeze, ubu ibitungwa turabifise, turaronka amase tugatabira indimo,
ikintu novuga nuko bashimira hama bakazobandanya bafasha n'abandi. Ukuntu vyari bimeze jewe ko ari nari mfise ubumenyi buke maze kuronka inyigisho nukuri sinarinzi ivyankenerwa n'ibitari vyankenerwa mbonye ndose utwo ndiye ivyakazoza vyo kuronderera abana kweri ntavyo niyumvira gaho ngiriye mu mugambi nkaronka inyigisho narashoboye kwitunganya urumva ko nashoboye kurondera kazoza k'abana nkagura agatungo n'agatongo kazobafasha narashoboye kugura inka ndashobora kugura impene je napfakaye ndi mu nzu y'ivyatsi maze kuronka inyigisho neza barashoboye kutubarira yuko boduha udusukazwa hanyuma ikigega tukacironderera jewe byose Imana yarantabaye ndabishobora nagomba kurishimira kuntu byashoboye kufata mu mugongo zikampa inyigisho zo kwitunganya mu muryango byarakoze. Bena mbere kwiga vyari ibintu bisanzwe nkaje sinashiramo ingufu niravye ko sinashiramo ingufu vyari ibintu bisanzwe ukuntu nashiramo ingufu sinabona vision basi iyo ndika ubukene bwari buriho mu gufungura zari ingorane amahera y'ishuri ntitwayaronka neza mama atarinze guca karaka nakuriye mu nzu y'ivyasi bagenda turatera imbere gatoyi kwera umugambi nzabona hadushiye akamawati nibi bitungwa mubona ngaha n'ahandi jewe ndabikesha ifuetana SOS kirajitamo hamwe mwizero yaziganya rikaguranana iruhande yaho barakotiza agafashanyo ko hagati yabo bakongera bagakotiza agafashanyo k'umwana w'imfuvyi na naho nikora iruhande yaho kandi barongera bakaziganya agafaranga ko kugira umugambi wo kwiteza imbere mu kuguriranira ibitungwa mw'iryo shirahamwe. Akamaro bidufitiye nuko gushika uyu munsi uhereye mu miryango yacu turibeshejeho kuko tugurananye turakora umugambi hano turaraba mu kibano abafise amikoro make cyane imfuvyi nabo bantu aho nikora tugakosanya tukabafasha. Yatanguranye n'ibikorwa byo kurima no korora twararima ibigori tukarima n'ibiraya tukarima n'isoja twaciye dutangura kugendera imiryango imwe itari yishoboye basanga ifise ingorane na cyane zo gufungura nabi. Twatanguye amashirahamwe mu 2013 mu 2014 SOS yaciye itangura kugendera imitumba irondera abantu bagiye hamwe bakagira urunani turaja hamwe baraduha inyigisho ati burya uriya nawe arayibusa azokwiba mw'ijoro aguhimbure aho muri aka gace turi mu biraya n'ibigori baca duharura nk'imiryango 10 tukayiha nk'ibiro 5 hari aho twasanga harimo abana batiga bamerewe nabi hari aho twagana tugasanga hariho n'aho abana bagwaye turiyumva ati none tuzoguma dukora ibi bikorwa byo kugaburira abana gusa tidushiramo ibindi byo kugira ngo tuzogura ibikoresho bihereze abana batishoboye. Twebwe urunani turerere hamwe kuva batangura kudufasha amafaranga y'ishure ntitubura amakaye no kuri baraduha ubwo runani turerere hamwe baratwitayeho kugeza yaho n'umuvyeyi umwe dusigaranye aragwara paraliza mu mutwe ariko no kuri ntibatubaye kure batubaye hafi amakaye baraduha icyankenerwa cyose cyo kwishure baraduha ndetse ndagwara no kugwara ndagomba guheba ariko no kuri bambaye hafi baramvuza n'amaso amarori ya mbere arameneka barasubira baranyita baramvuza yandi nkuko bakoze bakigora bakaja umugambi ubwo runani turerere hamwe bagatuma tujya ku ishure ndabashimiye cyane gose ndakengurutse kandi bivuye ku bashima ukuntu SOS yabafashije uko bari babaye mu bukene budasanzwe imiryango myinshi nkuko mwamaze kumva ntibari bafise uburaro
abana kandi ntibashobora kwiga amashure bivanye n'ubukene bari bafise. Ariko rero uwo mugambi umariye kuza ugatora mw'abana b'imfuvyi n'abantu aho nikora, ubu noneho vyarasumbirije bwa bukene barabuvuyemo. Icambere bamaze kubatora barabigishije, barabaha inyigisho, hanyuma izo nyigisho imiryango myinshi yarazigendeye. Barabigishije uko bashobora kubana n'abandi bantu ku gatumba, kandi barabigisha n'uburyo bashobora kwiteza imbere biciye mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Hama barabifashe nka nkama, barabigendeye nk'uko musanzwe muriko murabiraba. Bamaze kuvyumva, nico gituma bamaze kwereka ibitungwa bimwe bimwe bagiye barakuramwo, barakuyemwo ingurube, barakuramwo impene, hariho n'inkoko, hariho n'inkwavu bagiye barakuramwo. Hambavu y'ivyo kandi n'ikijanye n'uburimyi cariyongeye ko baronka amahera yo kugura ngeri bivanye na wa mugambi babigishije wo kuziganya no kuguranana. Ikindi congeye ko barungutse muri ya mashirahamwe bayaciyemo harya bagabuye, abenshi baragiye baragura n'ibivi by'ubwatsi, ubutunzi buriyongera mu miryango, ubwena ryaterambere rirashika no muri ba bene gihugu basanzwe batariyo. Tukaba tubabashimiye rero, dushimira ishami rya SOS ko ryagiye rirabafasha. SOS ira mu mirimo yayo ya misi yose itandukanye, harimwo novuga igikorwa cyo gukingira agateka k'umwana. By'ukuri ivyo bikorwa ni ibikorwa vyiza cyane, dushima dukenguruka muri komine yacu nziza ya Rutana. Twobasaba mbere yuko ahubwo bokwagura akarere, novuga nti bisunze intunganyo nshasha y'igihugu. Komine yaragabanutse mugaba caraguka, ko yokwaguka kubera ko ni imigambi myiza cyane twishimira. Aho muri komine Rutana rero ishirahamwe SOS Village d'Enfants rimaze gufasha imiryango igera ku 4,000 ireza abana bagera ku 15,000.